Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bumeze neza aho ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora kugejo tuvuze kora kugejo tuba tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri neza neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwamaze gushikira iterambere ramwe byose rero ntushobora gukunda tudakuyemo ko mpuzugo dukore tudashize kuvu hamwe tudahanahanya ibyimviro nico gituma rero TV hayihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege nuko bitandukanye baba bari umunsi rero turi neza na neza kumutanga aho turi kumwe n'umutama asanzwe ari umworozi wa kijambere aho yorora inkwavu araza kutuganira byinshi bigiye bitandukanye ushobora kuba uri kuradukurikira utarabona ico wokorora utarabona ico wokora arahari kuganira ngo adusigure ibyiza biri mu bworozi nawe ejo aho bukera ushobore kubitanga imbere ko twinjiye mu kiganiro rero reka ndamusabe yidodora kuzi bacu ba Roy TV tuganire muzo muri ko muraganira turakwakira muri Roy TV nzwa Ndikumana Sylvain jewe mu bisanzwe ndoro tunga duto nkabura uburyo nukuvuga yuko rero ndose nk'uburyo zatwimeje ntashobora korora igitungo turifuza kumenya turabona urorora inkoko urorora n'inkwavu kandi byose warabyubakiye urafise aho bisanzwe bitaha umugambi mwa utanguye ryaje jewe kuva nk'iruguru hose nagumye norora tungwa duto norora impene norora inka norora intama norora udukoko norora udukwavu n'utubeba mbere wanagomba tugete kizungu n'utubeba haje baratworora hari abace bibaza ati mbega none iyo umuntu akeneye gutanga ubworozi turumva ko mwabitanguye kera guhera ruguru gushikana muri mu gisagara ca Bujumbura bagakenera kumenya mbega bisabwa iki umuntu atanguza iki kugira ngo atanguye korora kimwe asubira agende korora n'ikindi ababyo bisanzwe bimeze gute hasabwa iki hasabwa ikintu dufate ufise amahera agenda akagura nk'imwe isoko cyo agenda akagura nk'umuhana ahari hose ukabona cyo kagura ufise amahera ayariyo yose urashaka kugenda mu isoko ukagura inkoko ukagura inkwavu cyangwa utubeba ukabura atanguye korora canke hari bijanye n'umwete cyangwa no kubikunda kuko abantu bose umenga boce babivura kubikurikirana mbona bigoye kubigaburira nabonye inkoko zigaburira itoto hariya inkwavu ubwatsi mu gisagara ca Bujumbura babugoye n'ibindi bigiye bitandukanye hari ariko badukurikirana byo bifuza kuzotanga ubworozi ariko bazobipanga gute kugira ngo ibitungo byabo bigende neza nukuvuga yuko mu dufate atabyatsi warose bagenda miswa ushobora kujya ukazigurira amashu ukazigurira ivyatsi n'ibyo byose turabona inkoko n'inkwavu tutashoboye kubona ngira natwe ntazofise imbeba warigeze kuzorora ariko ntazifise ngaho nakuda kuzorora mutanguye kuzorora mukaronka aho muzishira mukaronka ibyo muzigaburira inyungu iboneka gute hari naco bifuza kumenya mu nkoko inyungu yazo sovuga ngo inyungu cyane irenze ahubwo uri guhomba mbere uranahomba kubera ibyo byazo birazira nk'ubu dufate nguze nk'ibiro nka 5 ushobora kumara nk'indwi imwe ibindi bashaka kugura ibindi yego ku nkwavu naho muguka gute ku nkwavu kunguka kwazo ruvyaye ushobora guca wunguka ruvyaye umwanya n'ucuronka abagushorera cyangwa urarindira tugakura bigenda tugakura cyangwa twiyororera niba ukeneye kwirira akanyamukirira akanyama yego utukiri ngaho nyene turifuza kumenya mbega none mwoba ari mwenyene mworora ibi cyangwa urafise abandi bafata mu mugongo bimeze gute hariho undi muntu tuba dufatanije ngaho muri ico gihe nta ngorane biza ngo bitere ufatikanije muri babiri ugasanga inkoko irataye irigi canke iraberuye mbega muce mugabura gute bigenda birahitwa twe neza tuvyimenyera turifuza mu bituganira kugira ngo ejo umva yatangurira projet ari kumwe n'abandi azoronke urumva ritaye turashobora guca umuntu aribika ubwo atirira irigi yataye inkoko nini baza kwimushikiriza mu bintu gace bigenda neza tugitangura ikibazo twabajije mwatubwiye ko mwabitanguye kera ariko ntimugeze mu precisa umwaka turifuza kumenya byari ubwo bworozi mwabutanguye muravyo mwavuye naho mugeze ubu nakari karusho mumaze nk'ubu nk'ibintu natanguye ingana n'uyu mwana agenda nk'isoko nyine gifata nk'ikiro cy'ibiharage kujyana mu isoko cavuga ati nje kuzana akajyana ndagashiye
gashize haryaye gaca kunguka Mhm. kavyaye tugwira Tukiri ngaho nyene turifuza kandi kumenya turabona umenga basa nk'abariko baravuga urafise umuryango kuvuga umugore n'abana bimeze gute? umuryango n'abana bari ngaho pe Ufise umupfasoni umwe abana bangahe? batatu bane Abana bane muri abo bose nta n'umwe yoba yaratwaye umwuga wawe wo kuvuga ati reka mbere nka baracari papa kw'ishuri Norore. vyo ntibarabijamwo Hari uwo wifuza kuvyigisha basi naho yoba ari kw'ishuri? nawe bari kw'ishuri ndashaka kumwigisha kuko n'umwuga ntambuga Tugushimire cane ariko imbere ko tubandanya kino kiganiro cacu hari vyinshi cane twifuza kumenya nko kubijanye n'ubuvuzi tumenye ngaha mu gisagara ca Bujumbura ata hantu tubona aba veterineri nka ruguru ko ndibuka ruguru nk'inka igwaye direct ubuza ahantu ugurira umuti ubuzi ingene uhamagara umuveterineri akagusanga muhira kwiraba mbega bishitse mukagira ikibazo yaba inkoko zikagwara canke inkwavu canke ikindi gitungwa mutunze naho bice bigenda gute? imiti yazo mba ndayifise Uyizi amazina ndagenda aho mba nazikuriye bakayimpa amazina ndavyiha Nukuvuga turifuza kumenya muri buno bworozi bwanyu nk'abariko baradukurikira bisaba uba ufise ubumenyi canke n'ukubikunda uko nyene biri ngaho. bo ibintu vyose no kubaza nko ku muntu aba ariko arabaza ibintu vyose ico aricyo cose no kubaza nkuko ushobora kugenda kukiganira ingwara muganga ati je ngwaye gutya agaca aguha umuti aguhaye umuti wacukira Turi muri kora ku bw'ejo turifuza impanuro mubwira abakunzi bacu bariko baradukurikira haba urwaruka canke abakuze bifuza korora uko ugasanga nta mwete bafise ugasanga bariko barabura ico bakora barabura ico borora canke n'ibindi bigiye bitandukanye n'akahe kajambo mwumva mubabwira? ko korora Ego. nobabwira yuko wowe afise intege zo korora aca kugira gute yokorora kuko igikorwa cose ico aricyo cose n'akazi ikintu kiba kiguhereje uwo munyu n'isabuni canke ikaramu y'umwana kaba ari akazi nuko birashika akaba ariko baradukurikira bashaka kuba baratanga ubu bworozi ariko ugasanga mu nyuma bagiye bashika intege bakabura uburyo cyangwa ugasanga yari yiteze yuko inkoko imwe yunguka 12 canke 15 ugasanga arose akanyungu gakeya agacika n'intege n'akahe kajambo mwabwira mu kubaremesha nkuko nofata nka kira nkimwe ngaho kuvuga nti ni muri nkuru musitifungo iyo niyo nyungu yiwanje ku ruhande rw'ababikora nka business ashobora kuvuga ati niwo mwuga uzontunga naje n'umuryango wanje ariko ugasanga uko yabitanga uko yabizigase uko yabisanze ashobora kuba yarashitse intege n'akahe kajambo babwira nko kubaremesha nababwira ko kuguma bihangana bakaguma babandanya naho boyigoye gahwera ntucike intege uteza kugira iki ubandanya kuva mu gitangura no mugambi wanyu wo korora kijambere izi nkoko inkwavu n'ibindi bigiye bitandukanye mwatanguye kera mukiri bato nkuko mwagiye mubisiga mu bwana bigitangura nta ntambamye mwaba mwarahuye nazo? Nta ntambamye ndabona igwaye ndagenda nkamugara umuntu ayivura ikize amahoro ipfuye naho nta kundi nuko mu bisanzwe umwuga wawe uriremesha ipfuye ntaco bitwaye muyiriye naho nyene nta na kimwe ntaco bitwaye je ipfuye ntaco bitwaye kandi ayifunguye naho ntaco bitwaye kuko mba ndiko nyubaka ubuzima bw'iwanje turifuza kumenya imbere ko turangiza kino kiganiro cacu twagiye twumva nta ruhombo na rumwe mwigeze mugira nta ntambamye mwahuye nazo nkuko mumeje kubitubwira turifuza inyungu zishika kuri 5 mwaba mwarakuye muri ubu bworozi kugira ngo zihave zifasha n'abakunzi bacu bariko baradukurikira ejo nibatangura korora nabo bitega umusaruro niza nyungu mumaze gukuramo? Ingorane nta mutahe mfise mbwa ndiko ndagira impuzo y'imisaruro impuzo nkazitaka canke zibiri ngo vyoca bigenda gute hari umutahe bafise ahubwo ni munyongerereze mbe bandanya akazi kiwaye ariko mubo mumaze gutanguza muramaze kubona inyungu zigera kuri nka zingahe kugira ngo n'ukongereza bufise iyo wavuye ubufise niba ushaka kugera biba bimeze gute? Mba ngomba kuduga nyene nkamera nk'abandi twari tubabajije uku twifuza kumenya inyungu mumaze gukuramo kuva aho mwatanguriye. Inyungu nkuramwo si yindi ndose akarasiyo k'abana iyo niyo nyungu jemba ndose umwana ntararinze inyungu yanje ni umwana aruzikara ikaye umwana agiye kw'ishuri umwana agiye kwa muganga ndamuvuje ibindi biyo bisomye. Tugushimire cyane mbere yuko turangiza wifuza kuzogera hehe mwaka wa 2040 naho utoburagera iterambere ryawe muri uno bworozi wifuza kuzoba worora iki mu myaka iza nkihangiro wowe nyene wihaye muri uno aho rero uriko uramaze ivyo bibazo naho noshaka wocungurira inka rero aho oya ivyifuzo vyawe basi ugurishije inkoko uravuga ati ejo nzoronka iyindi canke ejo nzoba ngeze mu nka naho
bimeze gute muko muraba ivyo nivyo wumva ndayigurishije ndashobora kuvuga ati jewe no munsi nkeneye ikiye muri mwiki kabibaye amahoro nuko tugushimire cyane tugutera n'intege umugambi mwiza watanguye gukorora kijambere umugambi mwiza tuzosange aha hose twabonye muri etaje hari udukwavu aha hose warahigaruye hasigaye hari ibitungwa murakoze urakoze nawe murakoze cyane sawa ndabashimiye cyane namwe bakunzi ba Roy TV abataragira subscribe mugire subscribe mubande mukikanirwa mu bya Roy TV ariko kandi abamaze kumva akora ku bwejo bataragira ico bakoze nukuri mukura amaboko mu mpuzu murumva yuko ufise amafaranga makeya ushobora kugenda kugura inkoko za mutoyi ugashira ngaho ukazigaburira zikagwira ukagenda ukagura udukwavu ukorora canke icaco cose ukagishiramo umwete ugashobora gutunga umuryango nawe nyene ukitunga umwe wese mukaza akora ashiremo umwete Uburundi butarashikana mu 2040 dushobora kwiteza imbere bivuye mu maboko yacu abataragira subscribe mugire subscribe mubande mukikanirwa bya Roy TV amakuru mashasha yizewe au revoir Mutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV Chica,